Shalom bakunzi, ndabaramukije mbifuriza igitondo cyiza cy'umugisha. Mu muroranirwe kuri uyu munsi udasanzwe. Ndabashimiye ngene murimo kudukurikirana bavandimwe. Yesu abahezagire cyane, abadusengera, abadushigikira. Imana Data wa twese wo mu ijuru ibagirire neza. Reka dusangire muri Zaburi ya 84. Niyo Zaburi ku mutima wanje ndazindukanye no munsi. Zaburi ya 84. Ndagusaba ikintu kimwe muvandimwe. Igihe cyose wumvize no jambo, udufata ijambo, uryature, urisengeremo. Ribi ijambo ry'ubuzima bwawe bwo ku munsi. Ndabikwingingiye. Ijambo ry'Imana nimvuze itabora. Umviriza abana Zaburi y'abaririmbyi bavugira mu nanga mwijwi gitwa gigiditi rya Benekora, indirimbo ya Benekora. Uhoraho nyine ingabo we, erega amahema yawe nayikundiro. Haleluya. Ndakunda uyu murongo cyane. Erega amahema yawe mwami, amahema yawe muri presence yawe niho hantu y'igikundiro hariho. Urifuza igikundiro cy'Imana, urifuza ahantu y'igikundiro, ni hahandi ni bwa bwirisho bwawe, ni hahandi wagize ikibanza cyawe cyo guhuriramo n'Imana. Haleluya. Erega amahema yawe nayigikundiro. Umurongo wa kabiri, ubugingo bwanje buri n'umuvuro mbere budendebuke no kwifuza inyubako z'Uhoraho. Mutima wanje n'umubiri wanje bivugiriza Uhoraho impundu, Imana nzima. Akanyoni kironke y'inzu, intamba yironke icyari, ayishira ibyana byazo ni kubicaniro byawe Uhoraho nyine ingabo, mwami wanje, Mana yanje. Hahigwa abaho mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Bavandimwe, umva ndakubwire secret yo kuba muri n'ubuzima uroraniwe uguwe neza no gutunga umutima ushima. Nugutunga umutima igihe cyose ukutaraba ibyo Imana itaragukorera. Ugomba gusubiza amaso inyuma, haleluya, ukayiraba, ukayibwira Mana wakoze ibintu na biriya. Hahigwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima budasiba. Ntabwo yavuze ngo abuzuye amaganya, abuzuye agahinda, abuzuye bama bagushima ubudasiba. Ndakwifurije uyu mutima wo gushima Imana yawe ubudasiba. Ndakwifurije umutima wo gushima Imana ubudasiba. Haleluya. Ndagusabye kino gitondo aho uri kurumviza kino jambo, ari mu gitondo, ari mu ijoro, ari kuri televiziyo, ahantu hose uri wicaye, fata umwanya wo gushima Imana. Shima umwami wawe, vuga ubukuru bwiwe, vuga ineza yiwe. Ariyo psalm ivuga ngo Zaburi 113, mutima wanje himbaza Uhoraho namwe ibimbamo zose, mushima izina ryiwe ryera. Mutima wanje ntiwibagirwe ibyo Uhoraho yakugiriye byose. Amen. Shima umwami. Aba Benekora bararirimbye baravuga ngo hahigwa baba mu ngoro yawe bahora bagushima ubudasiba. Amashimwe agomba kuganza ubuzima bwacu. Uko tubyutse, uko turiko turagenda, mureke tuzatubwira Imana ngo wa Mana we, uri Imana yacu, uraganjije. Haleluya. Wisakaye amashimwe. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Hamwe hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Ntukigere wirata inkomezi zawe. Abahiriwe nabi inkomezi zabo zihagaze mu mwami wacu. Abahiriwe ariyo umurongo uvuga mu gitabo cy'Abakorinto ngo abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo, abanyenkomezi boye kwirata inkomezi zabo. Haleluya. Abatunzi boye kwirata ubutunzi bwabo. Ngo ufite icyo yirate ko yamenye umwami wacu. Haleluya. Uyu mwanditsi nawe yavuze ngo hahiga umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Haleluya. Hahiga bafite mu mitima yawo amarangaje Siyoni. Ndakwifurije gutunga amarangaje Siyoni, amarangaje ibwami kwa Data, iwabo wabizera. Hahiga bafite mu mitima yawo amarangaje Siyoni. Utunge umutima wiyumvira kuje Siyoni. Bene Data, mwisi si wacu. Hari umunsi umwe tuzova muri no si tuje mu gisagara twateguriwe abana b'Imana. Yaradusezeraniye muri Yohana, arabongiye kuja kwa Data, ngiye kubategurira aho kuba. Haleluya. Ndabifurije kuzobona Yesu. Amen. Hayigo afite mu mitima yabo amarango aje Siyoni. Amen. Umva umurongo wa 6, iyo baciye mu mwonga witwa marira, bahora baca mu mwonga witwa marira. Iyo baciye mu bibazo bitandukanye, iyo baciye mu mwonga wa marira n'ibindi, bawuhindura ahantu h'amariba, bawuhindura ahantu h'amariba. Mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Amen. Hari imvura izigwira aho hantu. Iyo baciye mu mwonga w'umubabaro, baza bawuhindura ahantu h'amariba. Bawuhindura ahantu h'amariba.
iyo baciye mu mwonga witwa marira bawuhindura ahantu h'amariba. Mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Imvura y'intasuro iwambika umugisha. Bagenda bunguka inkomezi. Aleluya. Ndakwifurije kunguka inkomezi. Ndakwifurije kunguka inkomezi. Bagenda bunguka inkomezi. Umuntu wese muri bo aseruka imbere y'Imana ye. Imana Isiyoni. Bagenda bunguka inkomezi. Ndakwifurije kunguka inkomezi. Ndakwifurije kunguka inkomezi. Umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana Isiyoni. Uhoraho Mana nyene ngabo, umva gusenga kwanje. Tega ugutwi Mana ya Yakobo. Sela. Mana nkizo yacu, ehera witegereze mu maso y'uwo warobanuje amavuta, kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara yindi gikumba handi nofuma mpagara ku mbarazani y'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi. Haleluya, haleluya. Kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara yindi gihumbi handi. Ndakwifurije kuba ku busabane bwawe n'Imana. Muvandimwe, biraryoshe kubaho ubuzima busenga, kubaho ubuzima. Umva bano bene ko bararimbye baravuga ngo kumara umunsi umwe mu nyubako zawe biraruta kumara yinda handi. Ku nyubako z'Imana sitakubwira ngo wimukire uje mu ishengero wanyu, oya. Urashaka guhindura hajya ahantu uba, ahantu utuye, ahantu ukorera, inyubako z'umwami, ahantu ho guhurira n'umwami. Haleluya. Kumara umunsi umwe mu nyubako z'umwami biraruta kumara imyaka igihumbi handi. Ndakwifurije ubu ni ubuzima bwo kubana n'Imana. Umurongo wa 11 ukavuga ijambo ryiza, kuko Uhoraho ari Imana, ari izuba, ari inkizo. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Reka ndakwifuriza bino bintu bibiri. Uhoraho atanga, ngo batanga ubuntu n'icubahiro. Ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe, bube ku byo ukora. Haleluya. Atanga icubahiro. Imana iguheza icubahiro. Imana nizitanga. Haleluya. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi rivuga ngo gushirwa hejuru k'umuntu ntabwo bivura serazuba cyangwa iburengerazuba, biva kuhoraho. Uyu mwanditsi we yavuze ngo Uhoraho atanga ubuntu n'icubahiro. Ibi bintu bibiri umwami Yesu abiguhe. Haleluya. Ntazogira icyiza na kimwe yima abagenda batunganye. Uratunganiye umwami, ntacyo azokwima, nta cyiza na kimwe. Hariho Zaburi ivuga ngo imiguza y'intambwe irashobora kuburanirwa no gusonza, ariko abarondera umwami wabo nta cyiza bazokena. Haleluya. Abarondera umukunzi wabo nta cyiza bazokena. Amen. Atanga ubuntu n'icubahiro. Atanga ubuntu n'icubahiro. Ntazogira icyiza na kimwe yima abagenda batunganye. Reka ndakwifuriza ngo umwami aguheze ico wifuza, ico uri kurasengera, ico umaze igihe kirekire. Nta cyiza na kimwe yima abagenda batunganye. Uhoraho nyene ingabo, hahigwa umuntu akwizigira. Uhoraho nyene ingabo we, hahiriwe umuntu akwizigira. Uhoraho nyene ingabo, hahiriwe umuntu akwizigira. Ndakwifurije kwizigira umwami. Ndakwifurije ubuzima bwo kwizigira umwami. Yesu aguhezagire. Data mu izina rya Kristo Yesu, hahigwa wo mu ngoro yawe mama gushima ubudasiba. Turakeneye ngo turemere umutima wo gusenga, wo gushima ubudasiba. Hahigwa bafite mu mitima yawe amaranga aje Siyoni, mwibaciye mu mwonga witwa marira bazawuhindura ahantu h'amariba. Haleluya. Wadusezeraniye yuko uzutanga ubuntu n'icubahiro, untanda kimuzima bagenda batunganye. Turagusabye wa Mana we, ndasengeye umuntu uri kuranumviriza, umuntu arwaye umukize mu izina rya Kristo Yesu. Mwami, hari umuntu afite ikibazo gitandukanye, wavuze ngo ntakiza ubuzima bagenda batunganye. Ndamusengeye ngo umuheze ico cyiza yifuza Mana. Hari cyiza ariko arasaba, ndasenze mu kiganza cyawe cyiza kimukoreko. Haleluya. Kimukoreko uyu munsi wa none ahure n'igitangaza ciwe. Uyu munsi wa none ahure n'igitangaza ciwe. Urakoze mwami. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu umukozi wacu. Amen. Mana.